cyane abantu bandikira ama content ya Nirna ari umupete batubunye ngo turi kumaka wapi jezi shobora kubipost bya binda kurunyikira gacafuta ama content ameze gute ni urukundo rugita kuva rugitangura bavuze ko majambo menshi ati ninde mukobwa uyu mukobwa yemeye Alvin yemeye uyu mukobwa eske bizoramba kubwawe urya rukundo rugitangura warugufashe gute je ndafise amakuru byabera muri Canada harabindungikira ngo ndabiposte mais Suez nikabiposte ucaze kuvuga ko Nirna yava muri Canada aje gukora ubushurashuzi na Alvin ikindi babaje gukora n'icyaha abaje mu bantu ko je n'ivy'ubugeni bwabo je byantera makenga naravyanditse byabise muri commentaire mugandi ko ndakubwira je ico ni kibazo nabajije abantu bari muri Canada ndabaza ati none Alvin ko no mukobwa bamaranye igihe no baciye bampa amakuru yuko kujya mugore ari divorce naho urumva n'imiburiburi ni imyaka 5 byanyarutse kugira ushobore kuba wo declare umuntu ari muri Afrika Nirna afise abana bashika 2 nimba atari 3 si Alvin nawe afise abana 3 bararenga yego afise abana benshi arafise abana tu 3 dufate benshi arafise abana yego muri kino gihe mu gihe vyari biza ko ubatse ndazi kuri apere vyashika ati vugana na papa vugana na mama bega aba bana baguma bumva ba papa bashasha ba mama bashasha birafise ico bibicira mu bwenge bwabo narababwiye ntacyo nzomenye ngo ndabahishe ko kuri ahandi isiramwe rihurikiyemo amahinguro mu Burundi AIB yabateguriye ihanisha gurisha ku ncuro ya 6 iryo hanisha gurisha rizotangura guhera ku igerekerezo rya 4 ukwezi kw'icenda benshi bitanya kanga gushika igerekerezo ry'indwi ukwezi kw'icenda benshi bitanya kanga ha bizo bidasanzwe akabiga rero n'aya mahinguro yo mu karere azoba yaje kugira ngo ashobore guhanisha mwirihanisha gurisha kucivuga kivuga kiti amahinguro akingira kandi yubahiriza ibidukikije akongera agashora mu bakungu niyo nzira irashe y'iterambere no kurosa akazi abakenyezi n'ugwaruka mu Burundi kaze ninganyere kuri Hotel Source du Nil ko kuri ahandi ndagura ko bizo bikomeye gumana natwe ingo wirabira ingere bimeze ntibizoba bisanzwe kwira mugeza uti bizo bikomeye reka nakwitwareye mu kibanza ciza bizoberamwo turi mu Burundi bwiza abarundi beza ibindazo by'iwacu ntezora amahinguro y'u Burundi gusa zo bari kwarahanisha mwirihanisha gurisha n'amahinguro yo mu karere azo ari muri kino kibanza ibaze nawe mu ofisi y'inguriro wowe wifuza guhanisha ivy'inguriro ryawe rikora mushobora kutwakora kuri 79 71 976 turashimira amahinguriro ariko ratahura agashigikira kino gikorwa Hope Design Rudipin Braudi Savonor Pakobu Titco Bumak, Afritextile, Robialac, Musumba Steel, Mega Steel and Roofings, Kinju, Safibu, Betagas, Burundi Brewery, Kazenterim. Hamwe na wowe nawe wifuza gutera intege kino gikorwa murahawe ikaze imyangi ruguruye. Hello boys and girls, ini zirakomeze neza kwa kundi ahandi dawo ko ari juste galekejwe for more ça. Que black machine black behind the camera. Mwitu musaza ndakubwira ko vyamaze gukomera uno munsi twasuye kumugarukana amwise ni Maniragaba nindereye mwene nindereye wakundi ahandi Idris Simbizo Semavumba naco kuno mutuza kuganira ibintu byinshi cyane amazi iminsi yandika kuyishura n'abaririmbyi amazi iminsi avuga ku vyerekeye inkundo z'abandi bavanye amazi iminsi yishurana n'abandi bantu benshi bega bafise imbere yahe uno muzika ubona gute bega showbiz iki gihe ibimeze gute abari showbiz cyangwa n'amakuru nyayo donc dusigaje amezi 3 n'iminsi mike ya kugira umwaka tuheze uno muziki turavya wavuye naho geze turiko tugana turihe ahayise murabona ko twogwana gute kugira ntitwasubire ndabira ko byamazikomera ndakuramsa Simbizi wa Semavumba yambu cyane gaye nizera kumeze neza bana kwa kundi kuindi mpwemi idasanzwe Babylon Hoshi Rastaman take 5 queen mpwemi karera nakubaza gurakomeye kunda kwaza ati mwe n'umuryango muri umuryango turivyura kabisa turivyura kandi nawe urabibona ego Simbizi imisi myinshi cyane asa ni hatari kabisa ndagumana kubona ama commentaire guma wishurana n'abantu ari ibintu bikomeye cyane no muzika amezi 8 tuma tuyakubita yose tuyamara ego ubona gute
amezi umunani ni bon. Ni amezi nyine y'ibikorwa kuko utambana mukeba ntakubita urugohe mbene ukaba uciye umugani. Yego. Nuvuga yuko aya mezi umunani guhera umwaka utangura gushika ino saha nta munsi n'umwe turyama. Kuko twirinda yuko hagira abaducamo kuko urumva entertainment burya turi mu karere kagutse, turi mu karere aho usanga habamo kwinjiranamo cyane cyane kwa masoko. Aho usanga urabona hariho ikintu cyabaye sinzi ko akiromarse yuko kuva umwaka utangura gushika ubunyene atamurimbye n'umwe wo hanze yaje gukora igitaramo mu Burundi nkuko byari bisanzwe bimenyerewe. Urazi yuko asanga guhera muri janvier février kuri za Pâques kuri za ende wasanga hamaho abaririmbyi baje batwinjiranye kubera entertainment yaho iba yamaze kutwinjirana. Mugabona neza yuko muri ano mezi umunani guhera mu kwa mbere gushika uno munsi gushika ino saha nyene turimo hamaho amakuru y'abarundi, amakuru y'abaririmbyi y'abarundi, amakuru y'abentertainer y'abarundi mu mice yose itandukanye. Nitubura ibintu itangazamakuru ryacu rivuga ku buryo ari navyo nazo nkingi navyo bikomeza ino entertainment yacu igatuma iguma ihagaze. Nuko muriko biravugwa hariko haravugwa kuvana kwa Nil na Alvin Smith. Wavyakire gute? Bo jewe agubiye bro sinzi ko bigeze binabaho. Tudahendanye ga twese twarakoze imanza. Je narakoze mariage. Je gushika n'ubu sinzi pare wa Alvin Smith ninde? Marene wa Alvin Smith ninde? Mafoto sumaze kubona pare marene wabo. Ndakubajije wewe. Tena vinakurikiranye. Vuze amafoto so umaze kubona y'umuntu twa Alvin Smith na Nirna. Warigeze ubona ahantu na hamwe hari ifoto iberekana ko imanza yo twese turabizi nyene byazimeze. Je narakoze mariage barabona neza ati ni mariage yako. Narakoze dote. Sivyo? Mwabo wari uhari bapasi bari bahari byabona. Mugabo gushika ino sa jewe nta muntu umwe nzi ati yitavye dote ya Alvin Smith. Twabonye gusa ifoto y'umuntu yambare pa fwa. Uravyo? Nta numwe ivyo bintu bitagira icyabona. Urumvaga bro? Ivyo bintu bitagira icyabona uwo mugigo wabaye atacabona gihari. Umva ko byo biteye amakinga niyo mpamvu rero bimwe ari ariko ngiye ushobora gusanga bagize ibintu nyene vyakanyegenda akanyegenda je nakoye mwijenda nagize ibintu mwijenda muga byaramenyekanye akuzuye nikamuriko. Urumvaga bro kubera nta muntu nka Alvin Smith yokora urubanza yari kuri urubanza habure basi n'umuntu yifashaga selfie avugisha inkuru. Urumvaga bro rero niyo mpamvu rero ucusanga rero sometimes ibintu tuba turimo hari indi mikino usanga tujamo ugasanga tuko tunakinisha n'abantu ku bintu biba biri serious. Niyo mpamvu nkaje sinoza kugira commentaire ku bintu bya Alvin ata kintu kiri palpable cyemera ati vyukuri bari abantu bari bubatse ariko baragenda kubakoresha ibiganiro babana mu nzu. None na karaba sase na ntuzi nyubakene kwakoresha ibiganiro basanga bari kumwe. Ega abashurashura barahari. Bisiga kwa Alvin na Nil na barabashurashura. None Etat civil yabo wigeze ubona? Je narabonye amafoto muri Etat civil. Bari muri Etat civil. Yego yambaye impuzu yera Alvin. Yambaye impuzu yera. Ariko ufise n'icyabona. Ivyo cyabona nivyo ntiyibuka. Iganye nivyo nkeneye kumeje urumva. Wewe igihe wagenda muri Etat civil twarakubonye wewe turabona n'icyabo. Ega Etat civil yihaba iyo habayemo n'icyabona. Hari umuntu yagiye araba icyabona. None ikigira kabiri bashobora kuvuga ngo twaravanye ega ibintu bya urazi neza ngene bigenda ibintu bya Etat civil ngene bigenda kuvana bifise procedure bicamwe si ibintu bwa ngo twaravanye si ni procedure cindaze ngaha crown yaragiye arafukamira umugore ambikana impeta mugabo mu nyuma baje ama procedure ni birebire mane n'ubu n'ibintu bisanga bitarana cyangwa musisi aho ndaberuka bariko baraburana crown ntuzenga n'umugore wiwe yavuye muri Canada ariko ni imburano ega hajya muri sena hajya tugenda gusinyira ama Etat civil bari muri sena hemwe ne wacu
urabyumva kiya gitabo twandika mu kingo n'imiryango ihari muri Senari kubisinye biba byoroshye mugabo kwanira kijya kintu ega none n'ikibanire bavuga yo kuri divorce no mpamvu rero rimwe hari nk'abantu usanga atavyo ugasanga barashobora kwactinga bavyumva kuko bavuga ati ngo twarahebanye tutigeze kuvuga ati bahebanye sivyo ugasanga itangazamakuru riko iravuga ivyo bya vrai none abantu bavuga ngo baravanye bari babanye gute hari nk'umugabo n'umugore cyangwa barabashurashutse uravyumva nukuntu kubaza kuraba akamwe ati ukubwira tubishire mu itangazamakuru sawa itangazamakuru abo tuza kubihereza nabaza kuvyakira gute ko umenye yuko isosiyete tubayemo twebwe ari abantu tugomba kubera icyitegererezo ndakumva neza ucaze kuvuga ko Nirina yava muri Canada aje gukora ubushurashuzi na Alvin ikindi baba bagiye gukora ni icyaha abaje mu bantu ko cyane abantu banunikira ama content ya Nirina ari umupete abati bunyene ngo turi kumaka ati wapi jezi shobora kubipost byabinda kurunyikira gacafuta ama content ameze gute mvi kare niyo mpamvu rero bimwe ari ibindi bintu twari ibintu tubona tukavuga ati none bisigura ko ufisani makuru y'ivyabera muri Canada je ndafise makuru y'ivyabera muri Canada harabindungikira ngo ndabiposte mais sweze nikabiposte Alvin n'umugenzi wawe hari cyo wamubwiye bo jewe mu buzima bw'iwanje hariho cyane nk'ibintu byo kubaka niki hari ama vie privée nigera njamo tout simplement je mpagarara kuri bijya bintu umuntu wese ashobora kurabisha ijisho ivyo umuntu ashobora kurabisha ijisho banditswe ryari dote yabaye ryari ivyo oyi buri muntu wese akwiye kubibaza kuko Alvin Smith ni personnalité publique n'umuntu akeneye kubicitegerezo kundi nanavuga ati nanjye nakeneye kuzokwa nkuko Alvin Smith yakoye ndakeneye kuzokora urubanza rwo Gitegaire yakoze ndakeneye nanjye kukwitera iteka ibintu mwe nivyo iryo teka rero twebwe ingene tubigenza turabirikodinga tukabera itangazamakuru mugabo ufashe itangazamakuru ukarereza ifoto imwe mwicaye muri ahantu muri babiri ati ngo twagize dote twagize iki mugaca mutanga uravyumva ivyo ntaco biza gufasha umuntu ariko arakonsomera information aza gukonsomera gusa information soit iri vrai cyangwa iri faux ashobora gukonsomera information usanga iri mu kuri kudakwiye ushobora kwifotoza muri abantu babiri ugahereza abantu amakuru yuko mwariko muragira dote kandi mwariko muractinga ari nk'amamubi mwariko muragira ariko tukinga cyo ntemeranya nawe jewe amafoto ndabivuze nivyo barashobora kuba barafuse amafoto bari kumwe harasigaye yandi abantu basigaranye ariko je ifoto ndayibuka neza bari muri Etats Unis ego ariko n'urukundo rugita kuva rugitangura bavuze ko majambo menshi ati ninde mukobwa uyu mukobwa yemeye Alvin Alvin yemeye uyu mukobwa eske bizoramba kubwawe urya rukundo rugitangura warugufashe gute bo jewe for real nakubwiye yuko ibintu bya entertainment jewe umuntu ndamurabira muri side abantu bose baraba kusinigera nja indip sivyo kuko buri muntu wese urazi yuko tubaye kugira duciribwa imanza urumva kandi umuntu gucira umanza ubu n'uburenganzira bw'umuntu nanje gucira urubanza n'uburenganzira bari uburenganzira bwanje kuri gucira kibi gusa no ko mba ndakurengera sometimes no kurengera karimba umuntu nivyo urekuriwe mugabo urumva niyo mpamvu kenshi ushaka baba amasentare n'ibiki n'inyamirama biniki tivwa rero jewe ibintu menya ku mu artiste wari wese ni bya bintu ndanashobora gushira hanze ni bya bintu biri global umuntu wari wese ashobora kubona uravyumva byo kuvuga ati Alvin Smith kahise kiwe cyangwa yameze nuko ivyo je niba binda hawe ko naje ari gusanga nanje nifite ibindi byo wanje twese tubyo barabivuga ati rero uwo mukobwa yemeye uwo muhungu byama bivugwa cyangwa uwo muhungu yemeye uwo mukobwa ivyo ni ibintu byama bivugwa muri ico gihe mugabo abo ni muri babantu cyane ni yamajambo avuga abantu bashira imanza abandi sivyo mugabo jewe nta rubanza nigera ncira umuntu je nigirira commentaire ku bintu umuntu wese ababona namba Alvin afise abana 10 afise abana 1000 ni n'abasoda baramugwanya ibe mimwe urakuna biona none urashoko ari ibintu imborative amana kuri kwimana ibere ryaraguye urabibona ivyo urabonye ndapostinze pa abasoda baraguye ku rugamba ubu bibona kandi abayipostinze ivyo rero ushaka kunjija ngo navuze yuko abasoda bamugwaye ivyo mba ndabibona
uravyumvaga bro nivyo nyene genre ndakubwira ati amakomantere kenshi ngiye nivyo ibintu umuntu wese ashanze manda guciriye mugasi ndi bukugire mu vyawe ngo yavyaranye n'abagabo 4 10 babantu kumwe nasangiye nyina se unundi cyangwa bivye afisa abana badasangiye ba nyina patati patatango cinza ngango ndabigire ngo sujet nkuko umengo ndiko ndamujajinga ivyo nivyo kuburya urukundo n'abantu babiri bihitirana kandi burya abantu kenshi bahitamo kubana ari uko bamaze je two naciye mu kugandongore mu nyigisho naciye mu nyigisho barambwira yuko ari kamere zibana rero iyo umuntu abonye to kamere yanjye nayo bishobora kubana cyangwa akagera igihe bakavuga bati izi kamere zacu arageze igihe tubona yuko vraiment bidakunda namwe cyaba ama divorce cyangwa abantu bakavana rero bo si namba Alvin bari bubatse biciye mu mategeko nuko rero ntibadutumiye nitugeze sinzi nugo rubanza iyo gwabereye ntavyo nzi bavyumva mugabo namba baravanye uko maybe nizo kamere zabo zavuze ati Paul mama ntibikunda bibaho uko kamere nizo zibana ivyo rero nta muntu yabijajinga kandi na kamere y'umuntu ntushobora kuyimenyaho byaragushikiye nawe urakundana mbere kugira ubugeni harabaho amour à distance aba bantu bamaze imyaka bubakana ariko nta numwe yabana n'uwundi ikingo cameze nka 6 hari tubona yuko coba wowe urabibona nk'icyanzo coba cyaratumye aba bantu kuvana kwabo kubakana bro jewe distance burya je nkajewe je ndakunda kwirabira ko jewe je nkajewe atari umugore nyene avuga ati arafise umutima nyene kuvuga uti uravyumva wo gutahura nyene ku rwego ruri hejuru habayemwo distance usanga ari ibintu bigoye uravyumva bivana umuko dufate umva nk'abajya bose baraba entertainer sivyo si Nirna si Alvin bose umva bari mu entertainment bon ikintu kimwe kuri bajya sindaronka amahirwe yo kundana sinigera ndonka amahirwe yo kuja muri relation n'umukobwa turi muri monde imwe maybe turi muri monde imwe hari igihe hoba gutahura na sometime mugabo dufate nka jewe usanga ndi kumwe n'umuntu tutari muri monde imwe hari ikintu usanga no ngaho nyine usanga bigoye ugasanga ufise akazi ko mwijoro ufisiki en plus rero urara nk'abari b'abaririmbyi usanga uba obligé kuzokora video ufasha umukobwa ugize iki wana si hari umuntu usanga ari à distance ugasanga abiha yindi interpretation urabyumva sanga umudada agiye kwimodora nka Alvin afise akadada namba gitwa mbari Tasha moto tugomba kumufata gutya girikire hari abantu usanga sinzi abari muri monde imwe babifata urana ko nka Fizo na Edite bakobye bakoareze ko bana amenya ati umugabo wanje ari mu kazi ari uku mugaya n'abandi bantu yo usanga rero bibagoye kwiyakira bica bibagora bishobora kubagora kwiyakira aho ni cyane mvuga ati ni rukundo ya distance ubwo abantu dufate nk'aba babasani usanga rero biragoye bro urana dufate nk'umudada ari nko muri Etats-Unis ariko dufate karahangaye karazibaga nta n'umwanya baronka usanga katerura makarato aheza yavunaguritse yarushe byatari hama hagira ko gutelefona nawe amasaya bari mwijoro gacomwitaho urumva nasokanye n'abajama mfise twanagiye kwa DJ Paulin ndi muri P Club hari diri tugiye kuvugana lundi mardi mercredi yumva ko biba bigoye ko rabizi neza yuko n'abasani bacu akira gusa kumenyekana umenga baronse access ko rabizi yuko nk'ubare bwinshi nka za P Club ugira aziko DJ Paulin kwakiriza kamwe ugeza Malibu bakwakiriza kamwe ofete ninazangwa nizacumenga umusani umurimbye amaze kumenyekana abantu opportunity yo kunywa inzoga zagusa urabyumva kuko urumva ari guhura n'abafana bakakugurira niki basanga rero wama muri zo vibe bibaho kuko hari abaririmbye umaze kukubaka izina urahitamwe c'est vrai umuririmbyi arabwizwa gusohoka basi na rimwe basi mu kwezi cyangwa meza akipanga nyine akavuga gusohoka mugabe ngwani nuko abaririmbyi bacu nabo bacabigira umugenzo basanga buri weekend si wabona vendredi dirageze ko uzogende hajya kwa DJ Paulin akwereke ajya muri biro yiwe
karafise ama envelope handi azagaruje nk'abazina menshi y'abasara usanga bafise amadeni tangi muri hajya kwagile muri nuze hajya kwa DJ Daddy muri Maribu uravyo ugasanga ari umuririmbyi aronse izina ikintu cya mbere nukwama mwibare ore mu masaha yo kwama mwibare muri ivyo bihugu aba bagore baba barimo abahageze umwanya niho baba baronse umwanya wo kugira bavugane nabo umva muri ico gihe ko bigoye urugo rw'ubwubake bigusaba impemu zidasanzwe niyo mpamvu ubona abihanganye nawe bitaguye baca biyegereza nka Kori ntibyatevye yamaze kwigira muri Canada Ediso bere muri hariya usanga ari nka Alvin tukaranura mara imyaka mugana agiye gutohoza nza gusanga narabajije ko Alvin bamaze imyaka bari kumwe no mugore ati none ko bwati bana uburyo umugore burya ari divorce iyo rero uri divorce hari imyaka bimara procedure kugira ushobore kudeklara undi mugabo niyo mpamvu wana ibintu bya Alvin Smith umva atafise umugore muri Canada mugabo ntari buje kubera imengo bitwara namba ari 5 ans kugira umugore yarasanga afise umugabo kugira bashobore kumurekura yigenge tuvuge ko Alvin yashaka visa babona baramutebeje ibimbarutse ikibazo ntiyatebejwe sikuvuga ngo yaratebe ndiko ndakubwira ivyo ni nakubwiye d'abord ko je n'ivy'ubugeni bwabo je byanira makenga nanavyanditse ivyabise muri commentaire mugandi ndiko ndakubwira je ico ni kibazo nabajije abantu bari muri Canada ndabaza ati none Alvin ko no mukobwa bamaranye igihe no baciye bampa makuru yuko kujya mugore ari divorce naho urumva n'imiburiburi ni imyaka 5 vyanyarutse kugira ushobore kuba wo declare umuntu ari muri Afrika kuko urumva nta hari ibintu baba tubwe ngayi wacu kugira ugire umengo na mezi 10 umengo kugira barabe ni 10 ans ni 10 mois kugira barabe ko atanda nga harandi nawe sindi ivyo bo baraba abari muri Canada bacha bitubwira mugabo tubura mu Burundi we nk'ubuvange je mvange n'umugore ni na mezi 10 unachukua unabeba Imana bikurinde Imana ibindi ariko je iyo programme tugutwara tukagushikana ari bagaguciriza umugeni barakubwiye yuko ni nk'ikinga ukayaguja imbere nkayagenje imbere ari vance ntaguhagarara yego mugabo bari muri Canada batubwira ivyo vy'imyaka 5 navyumvise uko babishire muri commentaire rero urumva ndo hivyo hari wavuga ati mutoto wabuterera hose visa yo kuja kuba muri Canada visa ni byo urumva ntibyari hajya yate reka shirni reka umviriza bro ugaro demo ni guiza la majorité y'abatipe baronka abagore hariye bironkera aba zombie auju bro nukuri kw'Imana singo ujya uzenye ndo Mike the Machine naho warasa gukira gupfa kwese umugore wiwe naho yene umva ngo aragira divorce sasa gumuhabuka mwijoro ikamana ari umunako go visa ishapatikana fanya kazorenda kwa postinga unakosa kana wa postinga ga party gato kujya kumushatsi visa wowe je naba dufate nk'ujya nirna kasha no mukobwa ko ari umunyamuci je ndarara perereje ndarabamesha bose afisa abagore hari baba declare je barambwije ukuri ati nawe ni washaka we zombie vuga ubunyene tugwesa antre wizire muri Canada ariko muzoposta ntuzomuposta urabyivaga bro nuko batakupiga zombie ya logo mwe ya mu producer muri Tanzania zombie hauju barayigwa nyene zombie kazorinda kwatone ndo Mike ko vuga ati afise umugore naho umvize ngo Canada ingene kaba gasona nkante na yumvise mu demo muri Canada nucubona nyene agasura nyene kiki karemvye bro
araza no gutegera kwera uporo mano gagwagunga ariko tuba dubora abademu beza muri Canada baramutse bafise abakobwa beza cyane abarundi kazi ni beza aho bari bose sinda vyansi muga bajya abarundi kazi beza ubona nta numwe aradeklara umuntu nga oya inde apeta ariko baragenda urabwira aba posting abagore babo aba basani bacu nga tubona nga kuko urumva nabantu hariya zimvuga ko barabuza abagabo sabaga tirekanite niyo ko bimeze kwera abarundi bo barubaka ko bigenda kose gusa nk'abari babasani bo urumva bageze hari avuga ati kinzobana ndagezeyo niyo mpamvu ari araposha rimwe kabiri gatatu agaje ama procedure ya divorce uravyumva bengi minabayuba bengi ari visa kamba peti yo ni visa ndana bafise ndana hari nabonye peti ya ni visa tuvuge rero ko Alvin yapariye nabi Alvin yapariye ujya mukobwa ni mwiza sikujya akeneye guparira urondera visa ntonde n'umukobwa mwiza no basikudanga ndakubwije ukuri nawe awe waramaze kurongora Kiana wese ka visa yo muri Canada ukazobura umukobwa atagase uyu acana naye ugutakariza umwanya uravyumva usange ukugiye yandi ma projet yawe maremare muri kuri mwishinga uravyumva ukazobona Petra yitwa Iva Petra yitwa Iva yagize predote n'umukobwa wawe mu Canada nyene muri Canada bro namabanga kandi apitiye nagatimba kavuga sawa kuraje nzojya biki ndamekaye ni Nyagasambu abari ibintu bikomeye cyane ari abavuga bati urukundo nivyo ruhari ariko urukundo rwo mu diaspora n'ubundi atari n'uri ngaha mu gihugu ruhura n'ingorane nyinshi cyane Alvin cyari cemezo yuko ubikushobora gukunda yuko umuntu akundana n'umuntu wakuri wowe watubwiye ati bena niri nabari mu bushurashuzi ntibatubeshe oya umva ujya muravugene bigenda uravyumva ngene bigenda abaje bati baba hanze urumva ajya amara igari karakora agacaza ino aje kuruhuka hama ifo yuko ari nk'umuntu aruhukirako ega biga ntavyo aronkari ya nkuko ababikeneye utirera Alvin yaramufuza aha hari ndayigeza namutera bare bajya babazi ibyo barimwo uravyumva bavuga n'umufubuzi gusa ari ibereye ngaho kagampeti n'umukozi nakwa tunivo tu ni juste ana hajya aragenda kipambanira yaheza gupambana akavuga ati okay ikaronge ndi muri Afrika rero nje kuruhurira umubiri kubera twebwe asanga twebwe atanubuzi dufise atanu umwanya ofete ngaho twamana umwanya uravyumva niyo mpamvu rero burya akumuntu agutesha umwanya ifo kutumea akikoresha ubwenge yakirikare ko nkaga usanga nk'umuntu umaranye 2-3 ans 5 ans umuntu muri kumwe atakintu nakimwe kizima muri ko muragerako hama ku munota wa nyuma ugasanga watakaje imyaka 5 kandi utari buyigarutse ubu Alvin nafise abana bashika babiri nimba atari batatu si Alvin nawe afise abana batatu bararenga ego afise abana benshi arafise abana tu batatu dufate benshi arafise abana ego muri kino gihe mu gihe vyari biza ko ubatse ndazi kuri apere vyashika tivugana na papa vugana na mama bega aba bana baguma bumva ba papa bashasha ba mama bashasha birafise ico bibicira mu bwenge bwabo avugana na papa avugana na mama uvuze ngo abana bavuga bade nk'ubu nk'akarorero nkakujya kwiwawe cyangwa ukampereye ko wowe ufise abana batatu n'uwa kane utaremera ubu mama mugisha bose bamamagara mama none nta wundi wabonye ngaho yego bose ni mama ni hamwe ntavyo ndakwifurije habaye ikindi gihe kaza n'undi mugore nawe nyine abo bana bazo undi mugore ndamuzana gute kandi kuri Alvin eske birafise aba bana bagumaro nka bashasha mama bashasha haba kuri kote yabo Dirna yavyaje kuri kote yabo Alvin yavyaje eske birafise inkurikizi bishobora kugira
Mo icyambere kwanza kugira ugire ni kumenya d'abord kwanza abo bana babayeho mu za circonstances sivyo je nk'ibyo je kenshi nkunda gutanga akarero ko je sinza ninjira mu bintu by'abandi mba ntatse niyo mpamvu je nk'icyo kibazo ko kiba ari kibazo nanjye mbona kumengo mba ndimwo bavyumva shaka je ico ndacishura niravye jewe sivyo kuko buri muntu wese ikintu cyose kiba gifise impamvu uravyumva je nkanje nga nta sufise umwana nga nubona nga umwana atari uwa mama mwamekazi ntibabanye neza uravyumva vyose bivana n'ingene kwanza kuri mwebwe babiri uravyumva ingene kwanza mwebwe babiri muba mufitaniye relation ingene muba mubanye uravyumva abantu benshi no musi babana batazinanye ntiwigeze ufata umwanya umuntu mubwiza ukuri ati jewe bimeze uko uravyumva ukagomba kuhishahisha abone uje umuzaniye umwana ati nawe avuye he uravyumva mbere mugatana mugo cyo burya rero nawe bimeze uko nuko je vyaragenze uko kandi nkagusigwa na circonstances ibyo bintu byagenzemo ko ari abantu babona bati ngo naho ngavise umuntu ujya muzana ngo numusambanyi ngo niki no uravyumva ntumenye yuko inyuma y'ivyo bintu haba hariho une histoire ibiri inyuma yavyo uravyumva je nk'umwana mukuru ufise nga sisanganya ryabaye ni plan uravyumva pa twarabiteguye kuko urumva nyina bagomba kumunkwepesha bagomba kumurungika hanze yarambwiye ati rero ngare kugira bibi tuvyare ishiramo igori maze kujayo turaza twaraserebra turajya inkoko ati ndakomeye nawe ati ndakomeye fresh umwana arabaho hari histoire iri inyuma y'uwo mwana umva rero si uno musi bishitse nkavise undi mugore ndamubwiye ati burya rero uwo mwana byagenze uku nuku ariko ikibazo sicu uri kurangira uravyumva eske kuri kote y'umwana nimwiyumvire ko ari ikindi gishobora kumusigirira mu bisanzwe nyene kuri kote y'umwana naho niyo nyene je nagomba kugera kuri kote y'umwana ko burya kuri kote y'umwana ibintu biza kumugira ko efe bivanye n'ingene mwebwe bavyeyi mu mwitwaye ko mwana uravyumva hariho umwana iyo umwana naho abatari gwawe w'amaraso ko twese turafise abantu twagiye turahura mu buzima bakatubera abavyeyi kandi atari uko batuvyaye yego kandi ugasanga kinatebana ubu ni papa wanje kabisa ubu ni mama wanje kabisa bivanye n'ingene nico nabuze rero yuko n'umugore muba mubana yego naho umwana yabatariwe bivanye n'ingene wamuteguye ashobora kubera nyina uwo mwana akamubera se uravyumva rero je ndakubwira kuri jewe nta mwana je noba ndeze yogani ingorane n'umugore wanje kubera umugore wanje ndamutegurira neza uravyumva ibiba vyose byo hagati ya jewe n'umugore mugabo nta kintu na kimwe umwana coza kumukorako c'est vrai indi miryango usanga umwana abona uku akabona kasanga ntitaweho ntagize iki niho handi acabona manke acabona ikintu kiba kibuze ndabura papa no hantu cyangwa ndahabura mama mugabo byose bivana n'ingene uba wahisemwo kubana n'ibyo bintu no kubana n'iyo situation yose ukwije kose urayifata ukayakira hama ukaraba igikenewe kugira kenshi urumva urinda yuko umwana akomereka ku mutima rero ico gikomere gishobora kumuza ko iyo abonye yuko ari ikintu abuze yego no uko tubwira ibintu bikomeye cyane biraza muri industry twakuze bavuga ngo abanyamuziki n'abari mu muziki ntibari seri yego est-ce que kubona ari separation divorce itarasinywa nimba baragiye muri etaze bibiri ngo bivuga ibintu bigahera ku marezo sociaux kubgaho vyakira gute birafye isanamu mbi biherezo no muziki bo hariho muri yo ka hari ibintu bibiri sivyo ikintu ca mbere nuko ibintu vyaciye mu nzego biba hari inzego ziri officiel
ziba zihari ifu yuko tumenyera yuko naho turaba artiste tuguma turabantu tuguma turabarundi sivyo hari ibintu dushira turekuriye gushira ku mbuga n'ibindi bintu biguma biri intime yene tubwiriza yene kugumana kubika bimenya twebwe nyene urabyumva nko gupostinga ati naka twaravanye niki ari uko twabonye yuko je fete kenshi ncambura ati iyo habaye dote n'imiryango iba yabigiyemo ko umuryango niwo urabyumva niyo mpamvu burya n'itangazamakuru hancangura kandi kwitangazamakuru ribanza kwanza gutohoza ntikorere ku bishobisho urabyumva kuko je inkuru nayikoze kubera yabizaye kuri namba ikintu cyaragiye nk'imiryango ibyo bintu bigomba guherera mu muryango kwini dunakenera no kubimenya mugabo ncandabitahura impamvu nawe naciye aba oblige kubivuga nukumva naje hari ama video nagenda ndarungikirwa n'abantu atwabonye nirna wabonye tu vois nawe uri ahantu uri ubwirizwa kwiexprima sivyo novuga yuko ari ivyo byo byarabaye kuko nubundi niyo mariage twayimeneye kuri réseaux sociaux ubwo bugeni twabonye kuri réseaux sociaux urabona twari twabonye ku mbuga zabo twabonye ifoto twese ifoto dufise z'ivyabo ni zimwe uravyumva gusa ikindi naco kigira kabiri naco nk'umu entertainer c'est vrai Uburundi burakenera amakuru entertainment y'Uburundi irakenera amakuru peu importe inkuru kwibiri ashobora kuva yuko bavanye mugabo atava bibaho byose ko gano mu créateur de contenu ariko ugiye kuraba ama post yose yaba ku ruhande rumwe n'urundi barakuye baradiritinze kudeletinga ivyo ibamwe bantu denya bose ba Double J nibaza badeletinga ama contenu yose bagafuta bakagira iki bibaho gufutana kwa followingana bibaho jewe nabo live bakishura ego ndabihaye side zibiri ndabihaye point zibiri point ya mbere nuko ibintu biri intime bigomba guhera hiyo nyene cyane surtout ibintu by'umuryango ravyo nka jewe sinoba nashwanye n'umugore cyenda bishira ku marezo sose nawo ubuzima bayemwe mariage yawe twarayibonye mugabo ivyawo n'umugore ni hariya mu rugo waje hari byo aho ni muri societe kugira tubandanye tubakarorero naje wumva nk'ibyo mbamwe na madame nta numwe abimenya babona gusa ivyanje tu nkuko nyene niko kazi nyene nkora mugabe ikindi gira kabiri baga nabo urumva n'aba entertainer nyene bahuye bari muri izi mbuga bakorana n'imara aba influenceur iyo umaze kuba umu influenceur uratanga amakuru itangazamakuru rikaroko iyo batabikora ntiwoza kumaza isaha yose uza kumbaza ivyabo ego reka ndabashimire sima ivyo muri mu murabana natwe gutamberera biramugaza mbese biranagwaza ariko mwananye mutwereka gwarukuri kuri mikori juste gala gaje from our strike bla majoni bla de camera bitumusaza nabwo ati bye bye cha la vista ulaoshlo moshlo fushula none